Okay, yes. Bagenzi, murazi ko dukunda kubereka ibintu byinshi bitandukanye. Cyane cyane muri zidomene z'uburimyi n'ubworozi. Hari umuntu bamwita Karoli. Okay? Karoli n'umurimyi arimo amahegitara menshi cyane, yimbura amatoni amajana kuri sezo imwe, pana sezo zibiri, mvuze sezo imwe. Imbaraga gatasi gusa ashobora kwimbura toni zirenga hagati ya majana 3 na majana 5 zibiraya zibigori. Kameme murumva ko n'umurimyi yabunyoye ikintu gitangaje. Niyize yigiye yagamukama yirigura atembera za Australia, Turkiya, USA, China hose agiye kwirabira uburimyi agaca garuka kabipratika. Bagenzi reka tumutega amatwi atwigisha ahubwo. Okay, all right, sabone kugira ngo twami turi kumwe. Good. Na cyane leta ngiye tamuze irashize imbere gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Nanje rero ndi mu bacitabiriye icyo gisata cy'umoreramo, kandi gisata nkoramutima kirimwo ubuzi bwose bugize igihugu cy'u Burundi. Okay. Kuko ibintu byose ntibishoboka, amashuri ntashoboka, umutekano ntishoboka, transport ntishoboka, ifaranga nishobora kugira agaciro ntibishoboka, eka byose ntibikunda. Ishingiro rya byose ni cya gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Umuntu harara inzara akazinduka inzigo n'umwibutsa w'abakera kandi umwibutsa udakwiye guhebwa. Kubw'ibyo rero icyo gituma jewe ndakunda uburimyi n'ubworozi, ndakurikirana nyine nshobora mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, tunatera akamo abantu ngo bitabire ibikorwa na cyane cyane by'uburimyi n'ubworozi. Gituma mvuga uburimyi n'ubworozi dufise ko byinshi muri ico gisata kirimo ubuzi. Usanga kenshi abantu bavuga ngo mpakazi nize economy, ushobora guharura ubusa. Economy nayo base yayo ni production ibuze economy bize ko bimwe barabyo baharura. N'amabanki nuko nyene byose bihagaze kuri bwa burimyi n'ubworozi. Bituma n'amanateye akamo abanyamitahe ko boshira imitahe mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Nivyo abantu bashobora gushira imitahe mu gisata cyo guhingura canke gudepa ibintu bya rimwe. Umugabo ntibashire ingufu mu burimyi n'ubworozi, na cyane cyane cyo novuga mekanisation agricole, tunovuga conservation kubika mu buryo bwa none, transformation no gushobora kubihingura, mbere hacaja ko na commercialisation. Bwabuzi bwose buca buboneka muri comptabilité, muri transport, kwa gufungura neza, kwa kubika umwimbu neza, byose birawe nyene. Okay. Muta mwebwe ubushize mwaratubwiye ngo mwize muga kino gisata ni gisata mumva cyane ku buryo cyane nanangaje kandi nibaza ko atajeje nyine ngira ngo n'abakurikiye twagiranye baravyumvise ngo muri mbura amatoni ashika nk'amajana kuri sezo imwe. Ubuhinga n'ubukura nama nakivuze kenshi burya ubwenge n'ubumenyi biri konti biratandukanye, ubwo biruzuzanya. Ubwenge n'indemano mu ishuri umuntu yibumye ubya nk'ubwenge, hari tagiro ry'ubwenge nuko umuntu yubaha Imana. Abona Salomo ukuntu yaciye urubanza umunyabwenge, urabona ba Yosefu nta mashuri tubona bari barize, n'abandi bandi muri kahise. Hari n'abaperezida w'amahomba ngo ntiyize mu bose bari natwara igihugu. Mu Burundi rero nama navuze ko yakwico bitashanje madomentalite, abantu bagahinduka mu mutwe bagatawa yuko ingabire zuzuzanya. Cyane cyane nyamwigendako na saruri rimesho kunyegetse ingabire yawe niko buri muri ihombya uja kure y'iterambere. Na cyane cyane urabona nk'ubu mu Burundi hari imigani bahora bacaguza ukirakira isuka kandi kirakurya. Umugabo kumbe byari bihe byarenganya, hari abari bafisemo inyungu bagomba ku muntu narime, kuko n'Imana niyihenze ingabire yahaye umuntu wa mbere Adamu na Eva yabaye itongo ryo muri Edeni ngo baririme kandi barizigame. Itanguriro 2:15. Cyo gutuma kurima no korora si by'ubu nibihereye ubu, byahereye kera kandi niyo surusi y'iterambere. Naho bazumva ibyo bibumba biteye imbere mu no mu ntambara
babanza kuba bafise stock y'injya ushobora kugira creation y'intambara udafise injya no kwana utariye no wigutariye byose biri ngaho nyene mu kurima no korora umvikana wese zaciza je rero ikibazo warumva je nikijwe n'Imana nanyigisha secondaire yaranyigishije primaire yanyigisha secondaire iranyigisha na kaminuza mbere nawe uzi ko yangiye yacingira n'urugendo shuri kuko nagiye muri Etats Unis 5 Israel 2 Turkiya 2 Ghana Gabo Egypte Pays-Bas Qatar za Dubai hose urumva cambona ukuntu iyo bantu bajya abantu batembera ubona yuko umuvomo y'abantu surusi yose ishingiye kubwo bunyine ubworozi mugabo jewe mutekino ntashe nahura kuja muri ivyo bihugu byose waratubwiye ngo muri wize yagamukamo kuja muri ivyo bihugu byose utize aya mashuri benshi bakunda gufata ko ari nk'akaryo gatuma umuntu agera kure wari kugera ahantu kure wize mugabo ivyo bihugu ko usanga bivuga indimi z'imbamahanga we bice bigenda gutya twebwe mu Burundi abantu baho barakengerana kandi ariyo no mugenda kunda guca ko namuhanutse mu biwabo je nibaza ibihugu byose nta muntu yoza ngayo ko yafashe ukuboko Bujumbura ya DC Washington DC canke Nairobi Washington DC canke Nairobi New York aho tunakera kuvuga identity ndabizi kandi murasaba ikintu haje bavuga ati my name is Charles I'm from Burundi I'm going I'm farmer where is it show me how much give me milk water banana chips coffee bivuga urumva rero Imana yikwigishije kwigisha n'ibindi yamyigisha icongereza mu nzozi y'abantu kandi je abantu benshi n'abari muri Amerika banyumviriza arabambwira ati gerageza wigumire ngaha muri Amerika hari ubuzima bwiza uzopfujya abana we batoza bige bagira ubuzima bwiza nane narabizaje yaho na kirima yaho na changement climatique yaho naca numva je nkunda igihugu canje cyo Burundi uyo bikorera kandi nico gituma vise viziyo kugaburira abarundi biciye mu maboko yanje kandi y'abantu bari ivyo narimye baraheza ngibahongeze ahantu umutama madamu wanje waze ko mabuja ubwo turabagaburira baraduhezagira nawe tukabahezagira ubwo nshinza rero dukwiye kuma muri bwa burimi bw'abana bamwe banyokuru badukujije dukwiye kutsa abahinga kino kwita mekanisation agricole ni kucaza abantu bize babajene harimwe akazi abahetse ubuzombo umuntu ngo makazi nize kurima nize uburimi muko ntakeneye kwambara ibutine ngwaze harimo amatomata harimo ipiripiri harimo ibihoke bihingurwa mu mavuta cyangwa ashobora kugiye gusporta bijyane mu mahanga umenga usanga uri wese akeneye akazi ko mu biro ko gukoresha niho buri mu Burundi ubona bucumbagerera ngabo ndagushemije muga muta gatoya kuri ibyo bihugu batembereyemo nibaza ko bo bageze kure batakirimisha gasuka baza barakwita hasi ibyo nabaho no kuvomera ama irrigation bafite technology ziteye ubwoba uyu uravye nka Egypt ukuntu ari ubugaragwa ruzi niri rubino n'ingibere nageze ku mupaka wa Erat hafi y'umugwa mukuru wa Mane yigo ca Jordania mu ndinjira muri Israel ama passport abo muri Burundi naho nacavuga ati Burundi Africa I'm from Niri Burundi from Niri yes Niri I'm from Burundi welcome bacha batula passport yanje bacha baransimira wow uko Niri ni nimwe mutugaburira ni nkibere urumva rero hajya twebwe ari ibintu bisanzwe atahura uburimi bwa none population y'abantu teriduka kandi urimo araba isi ntiyaguka ahubwo mbere turimo turayimarisha kuyubaka bituma urimo araba nkayo Bujumbura za Carama za Tenga za Buringa urimo araja za Gihanga bose urabona ko abantu bafite umuvuduko wo kubaka amazu ariko ntibagira umuvuduko wo kurima bivuga ko abazokosa umurozo ushobora benshi baba benshi kandi n'isi barimo barayahaza ahubwo nk'ubu bishoboka bakora ahantu hari isi hari amabuye akaba ariho hubakwa aha ko hariya muri
Israel bafata nkabijya bakakubitamwo intambe byose bakabibomora gaca bayenguramwe amakaro gaca bakoramwe ibintu byinshi bitandukanye amasahani ibiki gaca baza rero kubaka n'amazu aho nyene mugo nko mu kiya cya Israel ntibashobora kuha aricyo kiya Haramagedon ntibashobora kuhubaka amazu n'isi ndimwe natwe no baraba ahantu heza haryoshe niho bakubita amashato y'amazi rero ndabiraba rero mwavuga ngo ubwenge naje ndi umushanje n'ukozi sinokwemera yuko mfise kuva sinokwemera ko abantu bubakwa kuko muri burya byose bishingiye mu kurya kera hari ikintu n'amandara nk'inzu itwaye imirayidi zibiri na projet imirayidi zibiri y'uburimyi projet y'uburimyi y'imirayidi zibiri itunze imiryango myinshi cyane ni creation y'akazi kenshi cyane ni sheni nini kuko abarimye abasaruye ubworozi abanyoye amata magara meza byatumye ifaranga rigira agaciro iproduit ya 2 miliyari iri mu burimyi usanga irimwe yafasha abantu benshi cyane mugenzi w'imiliyari zibiri ni ikintu ni nka kone boroke hari nawe umuntu ashobora kwanga ikintu canje ese inzu ni gwawe kugera ryari nta na dere y'imyaka ijana iyo nzu yo kwitirirwa bizoshisigara imyaka y'umuntu y'umurundi ufata hagati y'imyaka 40 na 80 umwe kubaka ikintu cy'imiliyoni amajana gizomara imyaka amajana 2 y'amamiliyari na projet y'uburimyi urumva ko bitandukanye niyo umuntu agize uburimyi abashobora kugaburira benshi bashobora neza cyane kandi ibyo bituma umuntu w'umurimyi werekera Aburahamu Mose barabarimyi barabantu bahezagiye kuko umurimyi arahezagirwa yumvire abantu baki ibintu byose barimye barasenga je muramvuga nk'abantu bagira inzigo ari abasanga badishari bibira rivuga neza ngo umuntu wishavuga zorihogo abari abantu b'inzigo abantu b'inzigo rero n'umuntu agira inzigo umurimyi kandi agace iby'umurimyi yarimye okay wewe waravye biriya bihugu urumva bariko bakoresha amamashini bariko baragira hantu babistoka muta vyogenda gute none ngo buriya bumenyi tubuzane tubyimurire iwacu ubumenyi buriyo ko rero nabo nateye akamo kandi yaje ibyo tuvuga abantu benshi babyumva rero n'ubu birimwe birahinduka bimaze guhinduka notaka geranyo nk'utwa ndayiragije Samuel uciye kuri YouTube kandi kambona nkirasharire canke kuri Google usanga ikigano twagiraniye n'utwa ndayiragije Samuel aho bitarizo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twaraga ni ikigano nagiyeyo nanange narasanga kuri tele ndamutera kamo uyirazanye amamashini bakubyerekane uje munyamakamo umbere ari associé na coopérative ndongo wow abantu rosanga barimo baragaya umuntu ngo ntiyize je no kugira yuko mu iyi minsi hari abantu bashika 43 mbere 44 baje ko twifatanye muri centre de semence di Burundi biza cyo kugwiza imbuto zirobanuye umuntu ndayiragije Samuel ndababwiye yaraje kunshikira rimwe yaraze n'amamashini yo kurimisha y'amamashini ahubwo dufise ikibazo cy'amatongo tuzorima donc amatongo acaba mu mato kubera amatongo dufise amamashini ubu ariko imisozi mutama igaragara mu gihugu ni myinshi kumbe tumwe tubatera kamo nyine cyo umukuru w'igihugu wenda mukunda cyane umuntu adasanzwe afise imbono zikomeye cyane kuko ikintu cya ndamushimira ari akakarenganye kica ndamushimira arigisha abantu gukora akerekana yuko n'uworoye urukwavu azotera imbere kandi nivyo anagomba korora inka anagomba gukora ibintu bihanitse mugabo inzu n'umugwi bakoyehera kuri fondation yera mu mushinge nivyo rero urumva ko hari abantu bashika ku 43 baje gutwifadikanye kandi abo 43 n'abantu wese yazanye ingufu ziwa mashini arimwo siningumva gisongira n'uburyo burimo abubatsi barimwo abaganga barimwo abadogiteri n'engineer karwari mu byo kubaka amazu je mfise viziyo muri jewe yo kurima kubaka amashuri meza kubaka amavuriro meza no kubaka amahinguriro meza jewe rero nzosiga izina azavuga ngo hari Karori yari umuntu yatanga umugambi CPS besane tubuzo Christmas dibone nishobora gupfa izoma isuba ikibayo n'imyaka amajana ari izoyimara arugeze kumbwira ngo izina ngo ari ingorere wewe gura ingabire y'Imana ingabire y'Imana ntigugwa yo ingabire y'Uburundi aho guri izina yitwe gutyo rero nabambwiye ati wewe zana iyo cooperative tuguha amatongo muri Zambia amatongo muri Ghana
aho sinagi ahubwo ni n'ikindi kintu gitangaje nibaza ko uri muri bake twabonye urafise website yego canke site web yego kuri Google yerekana ibikorwa byawe. Félicitations. Je muri bintu nk'umuntu nyene. Félicitations kabisa. W'umunyabwenge mu cyane. Ko jewe ndafise ubwenge. Sifise ubumenyi bise ubwenge. Ubwenge rero bukwiye orientation. Kaninga biri mushikiranganje, ubumenyi bw'umushikiranganje bw'abadeja, mu by'uburimyi mu ntara. Iyo ndavuga ibintu nk'ibi, ejo baca batiyemera ahubwo baca bayigukono bangwanya kugira ngo bidekarase. N'ubu nagwanya jewe uri muragwanya igihugu ntukwicira igiti imbere ari heza kandi twiteguye gukora ibintu byiza no kugira yuko uyu mwaka wa 2023 shira 2024 twiteguye kuzerekana mu minsi tuzobahamagara kuzerekana icyo bita agriculture moderne kuko tuzotera kandi ntari bwigere nteragira anda ahubwo mutama ngo ugize iminsi uriko urakorera mu burere butandukanye bw'u Burundi cyane gose Makamba tuzobereka mu minsi cyo bita umurima wa moderation nko wa magitara 5 Makamba tubereke ahandi mu Cankuzo tubereka ahandi mu Rutana tuberekane n'Ingozi urumva ko ndimwo ndashikira leta mvyeyi leta nkotse murashikanye n'ico bari mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ahubwo mbere arige birabaje no kubona mu rimwe nka Karwasa umuntu amenye cyo bari igihugu abantu bakamuzibira ko ntabone na Karoli naje singeneye gusega amahera ari taguma amahera eka ese ndayikeneye kwinyorohereza gusa inkurire hama bariyeri ambere ntabwo biro bagomba produce jore hanze tuzana amadovize y'igihugu baba mwumva ukuntu hari kibazo c'amadolari muri BRP netwo yaronka gute ahubwo azokwama abona kuko tuzakuzana injya hanze kuzana umuceri hanze kuzana imbuto hanze nayo madolari yagwira ahubwo nuri mwico gisatana bene c'amadolari azopanga bisingorana ahubwo badukwiye guproduce ibintu tugashora hanze ibintu ni karite usanga hari abarimwe bari batwara babinyuruje iyo tuma hagati y'umurimi leta yarafashe umugambi go tuzaba komisioneri n'abaro n'abakomisioneri nye usanga bari muri leta baburabuza abantu bene bagasanga barajya inyungu umurimi hari inyungu yatereza gushikira umurimi nye cyo ubwo yarabivuze atanga disikuru aranezera cyane rimwe aravuga ngo rusara igitoki cyaguzwe 5 ubigagera ku isoko y'Ubujumbura kigeza mu 30 urumva hagati y'umurimyi n'umuguzi harimo umukomisiyoneri bya bindi nyine bya transport nk'umurimyi na Karoli yarakwiye imashini irimo mvuga tumaze kuyironka akagira amakamyo kujana ibintu ku masoko akagira amasupermarché yo kubidandarizamwo nabona n'amanahamagaye abanyamitahe tinibaze tuje hamwe kuko ingabire ziruzuzanya kuko bujya mu bihe biri imbere azobige usanga abarimyi bonyene aribo badandaza ibintu byabo ujya bidandaza nawe uzi ko murabibona mutama nibaza ko nawe uno munsi igira ngo hari benshi muri ko muraganira abarundi bari mu mahanga abatwita aba diaspora ko razane imitahe muri ivyo bisata by'uburimyi cyane no bworozi cyane gose ahubwo notera ku by'ukuri akamo leta nkotsi icyo gisara c'aba diaspora igifate mu mene kuko n'abantu bo barazana amadovine barimo baraza kwemeza imitahe cyane n'umumenya ahubwo kuko bazana mvugana na benshi be nka telefone hari n'igihe abantu turi bambwiye ngo amatwatse bozinga ndavuga n'abantu bo hanze abatera akamo bakambwira ngo n'agashabuzi nyamara ko baca bayiba bakayajya ngo bakatuburabuza kereka n'ingwano ahubwo n'igituma bamwe nyine kuje hano jo abarundi bari mu rusati y'uburimyi cyangwa barimo barenza kabisa amafaranga ndazi ibice nka 50% bari mu bontera kamo nkundisha igihugu cyabo sana imitari kakubaka amaziyo naje murabona ko nahaje ntagumyeyo ari abantu bari muri Korea y'Epfo kandi bateye imbere n'icyo twaye neza cyane cyari aba umuntu ari muri Korea y'Epfo turimo turakorana ari abo muri Australia bahize imitari muri CPSP muri Centre de Développement du Burundi hari habo muri Canada turimo turakorana hari haba ari muri Etazini turimo turakorana abari muri Tanzania urumva rero abarundi bari hanze bo muri diaspora umwe ateza imbere igihugu kandi bazana amadovize baje bazana amadovize ahubwo naho benshi babona ko bari hanze bafise n'amaviza yo hanze ubwene gihugu ko baburonka hari bihe byatuma barimo bararondera ubwene gihugu bwahari baje Burundi sinumva n'igituma bubaka amaviza kagiye iwabo ni bakuru ayo maviza baze bazana amadolari bakonsome baborohereze itume bagira kuraje ari abajeni nzi bavukira hari bavukiye hanze bace muri
Kongo baca Dar es Salaam baca za Tanzania za Tabora barabimpunzi ama baca bajanze bariga ari abadogiteri abo bafite technology yo kwimba ubutare bafite technology yo gushobora ubwo mekanisation ya agricole kubitransforma conservation yo kubibika abo turazi nziko byinshi kwandikira uzosubira kuvuga ngo nanywe ibikore bya mbere y'ingorane rero shoshwe ishobora kwandikira nk'amatoni 10 ku munsi umuntu ukaba wandikiye nk'amatoni jana byumye urizo no mu mambarani ya conservation navuga mekanisation agricole narayigezeko conservation rero umva ko rero ndayigerako mobilisation rero ndayigereko muri ibyo byose birafise iyo bigenda bicari amatapu genda ucako gaca muri ADP ikigo gishaka gaca muri ministeri ya agriculture hari gihe rero mu Burundi usanga hari abantu bakurabuza ko ibyo bintu kumbe batanyugo zabo barakuramo basanga no kuronka iyo mvira umurimye kugira nka karora ashobore kuba yoronka imashini irima icyo buri natangaye nazanye isuka y'imashini irima cyane ite do wani bihuma cha 3 takasuka gato gati n'urusuka runene ngo umuntu azanye jipe 0 km gaje usanga yinjiza kuri free urumva rero nivyo leta idukuru intambamye mu bintu bijanye n'uburimi bibe free bibe exoneration ata nikindi mbere kinze gusaba kugira tudoze umwimbo uto mubana mamaganya abanyamiteye kubazana imite ko bona harimo ingorane nibaza gushima imitaye mu burimi arabagerageza kubaza tune karowe ko tubona wama uri munaboroka barimo barakuburabuza nabe tuza gushikira mu nini munaburabuza ntabwo ni muze tube benshi jambo ribe rinini kuko tumwe turakora ivyeza hari manishimwe ndashimira leta mbereka nkozi ukuntu bama batwumvise twagiye mu gashoro leta yaturekuye twari kumwe n'umuntu kanaka yari abantu usanga n'abavuga ngo leta ntibambe ahubwo umuntu iyo ni wa mugene baca ku muryango abunga tukisha umuryango kandi murabona yuko ngintore n'urugo bamwe bamwe barabasezerera yatanze impanuro bihagije bamwe arashira ku ningingo abantu bakoze babibasezererwa byumvikana abanyamitaye ni monetera kamu bamva bari hanze nibaza n'imitaye mu Burundi na cyane cyane mu gisata cy'uburimi n'ubworozi no kubaka amapura y'amazu agezweho ndabaza yuko ba Fabrice n'abakenzi turaze nta muntu wanza kuranguza akana kadutanze nani okay mukurangiza muta hari ibihugu sinzi ko muramona ko hatera ibyago intambara cyangwa indwara zibiza bigatuma ibikorwa by'igihugu bisa nk'ibihagarara nko muri kino gihugu cy'u Burundi byogenda gute igihugu kigire nka stock cojya nk'umwaka wose cyangwa urenga kitariko kiraproduza nko mu gihe kwaduka ingorane kanaka kuko kugira wa mwimbi ube mwinshi habe na stock kuburyo tunashobora hanze nko kuri Rwanda icyo ni kibazo nkora mutima kwicara kwambere akariko bita etagenero n'icyo mukuru w'igihugu ariko n'umushiranganje n'ubworozi kumbi n'abandi bahinga mu by'uburimi n'ubworozi natwe bw'abarimyi tubikokize bwo kwicarira kuko umurimyi nka Karori je ndabona icyo tumashobora kwimbura amatoni 1000 ndabibona intambamyi ziriho no kubura uburyo bwo kubikora uburyo nabwo hari abafisi n'abanyamitaha bagomba genda ashobora kuba umukozi wa leta abantu benshi usanga bavuga ngo ndi umukozi wa leta ariko ugasanga umukozi wa leta mbere ugasanga yangiriza byinshi bya leta cyangwa konsoma leta mugabo jewe ndashobora gukorera leta nkayinjiriza ndashobora amakambi menshi afise amatongo ndashobora kugenda nkabikono barima moderne izo nagisubire kugurinja kandi usanga leta yizigura kandi bafise amatongo ndashobora kugenda nkigisha ahantu hari biyaya bikarimwa kijambere aho habitoni 500 akagwizwa n'inshuro 10 ndahabona ucitwa cankuzo za sosumo abanyego barima nabi bakazibira amazi umwuzuru ukabatera ibyo byose n'ikimwe nimwe uravuga iyo umwimbo ubuze acakurikira ibibazo iyo tuma kugira umwimbo uduke hari ibikenewe erega uduga kubera hari byari n'ibyo uduga gute abantu twamatuka ngo nibikeya tunihira ifaranga rigatagaciro injyane zikaza mu miryango no mu mihana kandi kurima kuno munsi si byoroshe kugira umuntu ataragira ibiro bine by'ibigori ataragira ibijana by'ibiraya ibijana by'ibiraya kugira ubiteragire uburi mu mafaranga hafi 1,800
kubigura honyine usanga ari hagati y'amajana n'amajana 3 kugura ifumbire y'ikirundi n'iy'ikizungu no kurima no kuzobibagara no kuzopoma ibyo ndabizi cyane. Donc kurima abantu ntibavyumve ku isemi mitari kurima birazimvye n'ibintu bisaba yukoreta ishira mu kuboko cyane rero twumva ngo mbona abantu barajya babona ukuntu umuvuduko w'ukuntu injya zidugiwe birasize ubwenge buri kwezi naho kuri ngino musi kazigura umucere kuri 3 haciye indwi usanga hagiye kwa magana 2 bituma abanyamitaye bose badandaza no bashira imitaye mu kudandaza umwimbo mbona bashira umutaye mu kubirima. Donc kugwiza navyo bakora mugabazi bazi kudandaza umwimbo kudandaza wari wese ashaka umudandaza n'umuntu wese n'uvuye mu shaka kudandaza ntabwo mu mutaye go ndandaza mugo guproduiza wapi producer rero ni hari kibazo ni hari danje ariko no munsi ngira ngo nagahewe muta urabona naba bari ngaha mu kiyaya c'imodo ngahe Bujumbura bariko rabyuga ku bitumbi wabo erega none nyecho bari wigowe nubona ko yamakuritire kandi abatera ka erega kurima ubaye mu entrepreneur jene urazi ko rantiye akama mu minsi renganye abajene ngo nibaze ku kivu kibazo haje bake mugo nubu barimo barandondera ahubwo nyene ubushize ndibuka ko mu kiganiro twakoranye twari mu Kayanza uravuze ngo bajene ngo nimba bidoga koko baburi mitari jene nibaze ndabere ku buryo bayironka jene bazombi ruhande batayironka kiyagiye ko muta ntabakuronka hari amaze kuza kandi mutaye wa mbere ni nguvu mutaye wa mbere ni nguvu n'amaboko niwo mutaye mana yahaye je hari ahantu muna ndaba kuri YouTube gusanga umuntu w'ikimuga arahata ibiraya akoresheje amano mko gusanga umuntu w'i Burundi yize kaminuza afise amaboko n'amaguru safise itongo kawazi ko ngoma yigijwe n'iryo tongo ngaje kuvuga ngo ndakenye bwo aje no kubwira ngo mama mega gusanga afise telefone y'amajana 5 yo yonyene ni projet telefone ni projet none kwibirimo amahera ashiki mu majana 5 wasanga ayirwa kuri okepatare asaba mamega urumva n'ikibazo donc abanza yigurije azogaruka kwigura mu none yari guhera kuri telefone canke yari guhera urube canke no gucanke nwa urumva afisazororera najambwiye ati maho nororera najambwiye ati nigitongo rya gusandime urabona ko nabateye akama ati nibazi kuko no musi ubwiza ati wigisha ugwaruka ivyaha ndaze boza nawe ubwati kumugoroba ndakinisha amasanema y'ubusambanyi boza ubwo ati no munsi muri side muraza ndabigisha uburimyi ndakuje kuri ntawuzi ubwo ati muze kuza ndabere kuntu basamba no kuntu bakena imipira aca baza biruka side no bene nawo ubaka amahera barariya ubona hevye shira umugambi ubwo ati umuntu ari 5,000 ku kwezi tugire creation y'akazi ubu kuri konti ariko imyozo 600 yego burya jiyo ntango uyu mugambi donc umuntu umwaka amahera 500 ku kwezi yego kandi aho cyo twumva neza ko nababandi yitwa ko akiririza nta numwe dakoresha no munsi amamega angana na n'ibihumbi 10 ku kwezi abo umuntu ni nka 13 none umuntu yoburi 5,000 ku kwezi ndamubwira ati wewe uvuga ko katire woronka ngo ndakwereka aho yakura ndakwaka tsiki imisi 5 muhondo umukozi akorera 4 ku munsi imisi 5 n'ibihumbi 200 cenda guha 12 bitatu bibike muyine ndubika bindi bibiri none ikibazo kiriye cyangwa abantu boza namagana bintu bakazi bagakora kandi bararabariye cyangwa babwiye ati ko je gukora uraro uri ubuciye bikaranze nibitetse uba watoraguye uba wavomye ukora lariye none abo bantu gamuta bariko barakotiza ibyo bintu 5 ku kwezi umbu no munsi mugeze mu miliyoni zinga umugamije ibyo bimaza amezi abiri yaho nameza biragaragara byumvikana ko abantu rero n'amajana 6 mbere na 180 kugera ubu tuvuga no bari gusanga bihindutse ko guma bashirako kandi ko abantu benshi yashira kuri konti umugamije kino tugamije kugira creation y'akazi duje iyo mvira urundi ufise miliyari 13 nk'ubu habo miliyoni witabiye uwo mugambi ukwezi umutwe ushobora komera ngaye kuri konti 5 miliyari harimo amahingurira ngaha tutandukira amavuriro ndakira amashuri abandi bose abize kwigisha baca bigisha abize contabilité baca baronka akazi mu guhingura no mu guharura production abize igisho faire mécanisation baca baronka imiduga bakora bakagira transport nuvuga haza kuva mu bisata byinshi twebwe mu mutwe twebwe turafise amagufure mu mutwe tukumuka yo gutuma imana iri mirazana abantu b'abavizionnaire mu kurangiza muta igihe utazobukiriyo wero wari wese turabizi abaho ku isi kiringo gitoya ikindi akava
igihe utazoba uri ku isi wifuza ko uzosiga izina rimeze gute ko Karori bazobivuga jewe izina namaze kubikubwira nararyubatse rizohanagura guciye kuri Google kuri Facebook kuri YouTube namaze kugira kubanza centre de production de semence du Burundi utubona Karori niwe yagize iyo création imaze imyaka 13 ubu rero ikibazo urumva cyo gikomeye none ko nahamagariye abantu ubu haza hamaze kwitabira turi abantu 47 babagisiyoneri harimo ba Samweli cyangwa abana ba Samweli abuzukuru ba Samweli abana ba Karori abuzukuru ba Karore abuzukuru ba Karori umva tari shedi nini abuzukuru ba Yozefu n'abahungu ba Yozefu ibyo byaramaze ibyo naho no n'umuzitana Imana yaje kuri nyubake yego jewe abahorande baranzi abaswede baranzi abisirayeli baranzi abayahudi baranzi twaraganiye cyane New York abandi kandi navuga yuko nta bazungu je bampa amahera baramana amahera nta muzungu arampa amahera ndabisubiyemo jewe nkoresha ingufu zanje aho mahore yari kuzana kubaza ko umuzungu yaguha amahera ni sinyatire bicakore murabizi ayo bagiye bayanyankiriza abantu novuga ati bantu Burundi ko yabakuru Burundi bari kuyemera amahera kaza bamwe bashiramwo batura tugabure urabona nyine cyo mukuru gukora imwe arabagwanya kugira abato badari ntambamye abantu kuzana imigabi mu gihugu cyo gituma nerika akamuna ba diaspora te sana ni muza ati nyicyo mukuru barabona arimo arabera imina bakuraho ni muza kandi bamwe baraza kubwije ba diaspora nizo bumva samwe yazanya amamashini ane bacurabi ibigano twaganiriye mu myaka 3 hezine ubona ko arimo arashira mu kambi cyo twari twarasezeranye ahubwo ati sana amamashini igano twagiraniye mani muheza gana bishira mu ngoro kandi yaciye aza dukorane tumo turakorana rero cyamashini ubonye cyamamashini bona Karori ubonye Samweli ubone Karori ubonye Karori ubone Samweli nabandi bande bitwa Yozefu bitwa bande bari muri etazini tumo turakorera igihugu kandi gukora ibintu bizima rero tumo tasaba nyine cyo mukuru w'igihugu aho n'umushanganje ubu n'ubworozi aho batondera amatunganya bamubura matari b'intara mugabe ikibazo gikunda kuba mu ngaha ari abantu bafise agatima kurikisha itongo wowe ukayishiramwe amamiliyoni imyaka 3 yahera gaca yandika ugwandika gashira ko sinyatire nikashe uryo tongo ngo rirahagaritswe ubunyene ngo nsoya korerwa n'ibintu byakorerwa byo nibitweho umuntu bamwitonga imyaka 50 n'uburi haye Karori buri haye abantu je naho no kuno musitongo leta yamaye sindarijana kandi riguma ririmo ibyo rero ni ibintu dukwiye abarundi ngaruka kuri caka yindi mu ndaharara nzara akazi kuzuye muri agirikirite iyumvire nuguruye umugambi w'abantu bazana 5,000 ku kwezi abagize création y'akazi je uzobura 5,000 byo wazocaza kumufata sinokora iryo kosa ngo ibintu by'imfubyi n'abapfakazi by'abashomeri iryo kosa najya nakora urumva rero 5,000 yeme mbega ko kuno umuntu abiyongeramo yongera ku kurabo bahari uracakira abandi nta guhagarika gusa wewe winjiye ushikira abandi bagetse ni ukuvuga nk'ubu watangiye mu kwendwi ageze mu 20,000 uwinjiye utanga 20,000 kandi guteba niko bizokora wari amwe wa mugambo geze abari bazi ko kumutwagarara umuvizioneri hajya viziyo ntiyibwa nunayitembagaza ngo bikunda n'abari hanze none nabo imiryango uvuga nugurure kuri groupe ndakwereka abo muri Korea ndakwereka abo muri Australia ndakwereka abo muri Canada ndakwereka abo muri Africa du Sud none wumva Burundi bufise abantu hanze ncabwenge rero zisoma technology ngo nyigoze tumira go bokokwa leta nitwe tugiye kubikora kai jendi kiraro harimo baraza kugwisha imbaye ikiraro kuri ibintu bizima rero je naho no perezida Imana yari yinyubaki mutanda gushimira ukanya mufasha murakoze cyane mudufasha gusigurira abantu cyangwa kwigisha abantu nibaze yuko na Jezi yaraje ku isi yafashije bake kubera ko biragoye cyane gutanga ubutumwa ngo buce mushimira abantu bose mugabo nibaza ko kino kigano kitaza kubura nano nabigikora ku mutima bagahindura ko babona ibintu murakoze cyane turabashimiye nawe mwari ko muradukurikira kuri Agaciro Media sangiza kino kiganira abandi yaboneshe kugira twamenye dusangira ubumenyi